Mudukundire tubaramutse tubahe n'ikaze muri ikino kiganiro twabateguriye cuno munsi. Psychologue nko vyamaniwe abatunganiriza ibiganiro bica kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media, akaba ari nawe anabibashikiriza. Mbega Psychologue uyu munsi waduteguriye ikiganiro kivuga kuki? Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kigaruka ku muririmbyi w'umurundi yavukiye mu gihugu c'u Burundi, akorera umuziki mu gihugu c'u Burundi, arashikana n'umuziki hanze y'igihugu c'u Burundi. Umuziki w'u Burundi uravugwa mu makungu kubera we nawe yarabigizemwo uruhara runini cyane kugira ngo umuziki wiwe ushobore canke umuziki w'u Burundi ushobore kuvugwa mu makungu, ushobore kurira indege ushike mu za Burayi. Bari i Buraya bakaba bamaze baramenye umuziki w'u Burundi kubera uyu muririmbyi. Rero uyu muririmbyi ngiye kubabwira, turaza kuraba indirimbo afise ku rubuga rwiwe rwa YouTube. Nipfuje yuko uyu munsi tuza gusuzuma urubuga rwiwe rwa YouTube, turabe kuri YouTube aba subscribers afise, turabe ama video afise, turabe na runo rubuga rwiwe rwa YouTube igihe rwatanguriye ko, turabe n'ama views afise. Muri rusange ama views urubuga rwiwe rwa YouTube rumaze kwinjiza, twanyuma tuce turaba n'ama video amaze gufita ama miliyoni, amaze gukwiza 1 million d'ovino. Umuririmbyi rero w'umurundi ngiye kubabwira amukanya, ndamubabwira mwidonido rya akino kiganiro. Ariko rero ukaba uri mushasha, reka tuguhe ikaze ugire subscribe, wiyunge natwe mu bwami bwa Pisco Entertainment and Media kugira ngo uzohore ubana natwe mu biganiro ducisha hano kuri runo rubuga rwacu rwa YouTube Pisco Entertainment and Media. Uraza no kugira like, ugire na partage na commentaire yawe, hanyuma uyidushiremo kugira ngo udutere intege, kugira ngo utwereke yuko turi kumwe. Ushobora kubuzi nawe amakuru tutaza kuba twavuze kuri uno muririmbyi w'igihangange mu gihugu c'u Burundi. Reka rero tumira amateka gatoya, ndaje nce ndababwira neza na neza uyu muririmbyi uwo ari we. Turasubiye kubaramutsa, sangwa ikaze rero mu idonido rya akino kiganiro. Narimejeje kubabwira uyu munsi nashimye yuko nokora ikiganiro twasuzumye urubuga rw'umuririmbyi umwe mu baririmbyi bo mu gihugu c'u Burundi. Narimejeje rero kubivuga mu ncamake. Uyu muririmbyi nawe si uwundi, ni umuririmbyi yamenyekanye ku izina rya Double J, yitwa Jean Junior, niyo mazina Yiwe, niyo mazina yoba yariswe n'abavyeyi, ariko muri industry tumuzi nka Double J. N'umuririmbyi yakoze indirimbo ziryoshe cyane, indirimbo zitandukanye, amaze kurira indege nyinshi cyane kubera umuziki wiwe, agenda mu bihugu byo hanze y'igihugu c'u Burundi agiye mu kazi ikiwe eka amisi yose. Nayivuze yuko amaze kujabukana umuziki wiwe canke umuziki w'u Burundi mu makungu za Buraya, aramaze kuja gukorerayo ibiteramo kubera umuziki iwiwe. Niyo mpamvu rero navuze yuko yasohokanye umuziki. Naho abafana bamwe canke aba influencer meme bavuga bati ngo bagenda gukora amabumu, zijya bumu nyene zijya nizo zituma umuririmbyi akomera hariyanye, kuko muri kajya kanya umuziki wiwe nimba woba uriko uravugira muri Europe, naho woba uri kuvuga wumvirizwa n'abarundi 10, uwo muziki wiwe wamaze kujabuka imbibe, wuriye indege washitse muri Europe, abantu 10 bari muri Europe bariko barawumvira. Rero niko kujabuka imbibe ku muziki w'u Burundi. Rero abo onye bari Europe bagomba baba Barundi canke Abanyarwanda canke baba Abakongo canke baba Abakenya canke Abaganda, aho baba bamaze kumvira uwo muziki uvuye mu gihugu c'u Burundi ukaba uriko uravugirizwa muri Europe. Niko rero niko kuhagura imbibe
kugira ngo umuziki ushobore guhaguruka mu gihugu c'u Burundi. Rero Janjinyo canke WJ tugomba aturabe urubuga agwiwe rwa YouTube. Mbega muti yoba afise subscribers bangahe kuri YouTube? Izina ryiwe ni WJ Once Again, akaba afise subscribers 319. Abo nibo bamaze kwiyabonesha kuri YouTube yiwe ya WJ Once Again. Hanyuma akaba afise ko video 29. Murumva yuko WJ amaze gukora ibikorwa bitari bike, afise video 29, akaba amaze gufita subscribers 319. Hanyuma akaba afise views yose kuva uruno rubuga rwiwe rutanguye agera ku miliyoni 23 ibihumbi 42,869. Ayo niyo views amaze gushika kuri runo rubuga rwa WJ Once Again. Hanyuma urubuga rwiwe nago rukaba rwabaye active mu mwaka w'2018 kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa mbere, 11 janvier 2018 niho urwo rubuga rwa WJ rwashoboye kubaho, niho rwashoboye gutangura gukora. Hanyuma rero reka rero nze ndababwire indirimbo zimaze gushikana amamiliyoni, indirimbo za WJ. Hariho rero indirimbo ya WJ imaze amezi 8. Iyo niyo ndirimbo ya mbere imaze kurabwa n'abantu benshi, imaze kurabwa ni miliyoni 2,900 birenga mu mezi 8. Iyo ndirimbo ikaba yitwa Deep. Ni indirimbo yakoranye na Renoji akorana na Kiriku. Ni indirimbo ryoshe cyane. Murumva yuko mu mezi 8 kuva aho yatanguriye umuziki, iyo ndirimbo akaba ari ya mbere ifise views menshi. Murumva yuko iyo ndirimbo iryoshe, indirimbo yakoranye na Renoji yongera akorana na Kiriku Akiri. Hariho rero n'iyindi yitwa Ncokoza. Iyo ndirimbo yitwa Ncokoza imaze imyaka 2, nayo ikaba imaze kurabwa ni miliyoni 2,600 birenga. Iyo ndirimbo Ncokoza murumva yuko ari indirimbo imeze neza, indirimbo yakozwe n'uyu muririmbyi WJ. Imaze imyaka 2 ishite kuri runo rubuga rwa WJ Once Again. Indirimbo igira gatatu nayo yitwa ni indirimbo yakoranye na Kiriku yongera akorana na B-Face. Indirimbo nziza cyane, indirimbo yitwa Ntagaso. Ntagaso. Iyo ndirimbo nayo ikaba ifise miliyoni 2,600 birenga, ikaba imaze umwaka umwe wonyene iri kuri runo rubuga rwa WJ Once Again. Indirimbo igira gatatu ni indirimbo ifise nayo nyene miliyoni zishika kuri 2.5. Indirimbo yakoranye na Bruce Melody yongera akorana na Kiriku Akiri. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 3 iri kuri runo rubuga rwa WJ Once Again. Chabaho rero n'indirimbo yitwa Nzoduga. Indirimbo yitwa Nzoduga ifite miliyoni 2,100,000 bashoboye kuraba ino video ya Nzoduga. Indirimbo ubona yuko yakoze imeze neza, yakoranye na Kiriku Akiri, ariko Kiriku Akiri yamukoresheje mu masanamu, kuko uraba urabona yuko Kiriku Akiri yashoboye kubyifatamwe neza. Indirimbo yakoze video nyene isobanutse. Akacaba rero n'indirimbo ikurikira, indirimbo yitwa Anopfa yakoranye na Kiriku Akiri. Iyo ndirimbo nayo ikaba imaze imyaka 5, ikaba ifise miliyoni 2,100 birenga. Murumva yuko iyo ndirimbo nayo ari indirimbo imeze neza cyane. Hacaba rero n'indirimbo yitwa Kazoza. Indirimbo ya WJ ifise 1,100,000 birenga, ikaba imaze umwaka. Indirimbo Kazoza ni indirimbo nayo nyene imeze neza, indirimbo yakoze imeze neza cyane, indirimbo wana yuko ataco ibaye. Rero murumva yuko WJ ari umuririmbyi umwe ariko aravyifatamo neza
urubuga rwiwe rwa YouTube ruriko video 29, akaba afise subscribers ibihumbi 319, akaba afise indirimbo zigera kuri ndwi zimaze gukwiza umuriyoni. Murumva yuko indirimbo za WJ nazo ziryoshe. Hanyuma akaba amaze hanyuma runo rubuga rwiwe nago rukaba rumaze imyaka igera kuri 9 kuko rwabaye active mu kwezi kwa mbere kwigenekerezo rya 11 mwaka wa 2018. Rumva yuko ari urubuga rugomba rukwize imyaka 10 ruriko rurakora. Hanyuma rukaca rufita 23,042,869 bamaze kuraba runo rubuga rwa WJ once again. Reka ikiganiro cacu tukigarukirize ngaha, yarigiste kuraba urubuga rw'uyu muririmbyi wacu dukunda, umuririmbyi yitwa WJ once again canke Jean Junior, yavukiye mu ntara yagutse, intara ya Gitega, ariko uyu munsi akaba ariko akorera imirimo yiwe ya misi yose mu gisagara ca Bujumbura. Rero ndabasezeye nawe ubutaha. Psychologue nivyo nari nabateguriye kino kiganiro. Imana ibahezagire. Merci beaucoup.